You feel like that, my baby, when you cry me, I dey feel so bad, my girl. And every time when I see your smile, my baby, I feel so good. Tanshigiki ariko nzoguma nkora cause music ni ikintu nkunda kandi nibaze ko ntashobora guheba. N'aba artiste rero ndabahanure kuri ico kintu. Ntureke gukora ngo kubera utararonka management. Just ijya ndoto yawe yuko ushaka kuba umuririmbyi yikorere ko uvuga ati je ndakeneye kuba umuririmbyi. Vyuka wimvira ico wokora. Nturindire umuntu azoza kugufasha kandi ndakubwira ikintu uzoza gufashwa ari uko wamaze kwifasha. Kuko abantu benshi yo bumvise yuko bagira batangure ya zero kugufasha. Music debate. Hello everyone, mwiriwe cyangwa aramutse bivaye n'amarere ago bari na mix rembo dem homeboys comedy fan boy. Iyi ni music debate wigira kandi ariko imbere y'abyo tumaze mugende kuri YouTube channel mugire subscribe, like, share, comment hama mubandanye muronka the update news kuri BITV. So uno muririmbyi nabazaniye aracirondeza aracega gutoborara arashaka support yanyu njo Dasky eka ndamubereka ndamuramutse. Yo bro, what's up? What's up? Are you good? I'm good, bro. Man, man. Thank you so much, kabisa. Yeah. Ramutse abakunzi ba BITV. Ndaramukije abakunzi mwese muko muradukurikirana. Just it's your boy GOEDASKY tugiye kubana namwe muri kino kiganiro. Yep, iyi ni BITV wayibonye bonasa gutiga man. Fresh sana bro. Ako kanambaye ku mutwe gasinguriki. Sinibaze ndibaze yuko urazi amakulera y'igihugu. Ariko amakulera y'igihugu rero I'm just branding something, branding my country. Yep. You're my artist zo ku branding ikintu. Inshuda ba artiste babereye man. So bakunzi ba BITV, bakunzi ba music debate muramumva ni Dasky n'umuririmbyi mushasha ariko arayiga support yanyu. So imbere ya byose afise indirimbo shasha ariko gusura indirimbo yitwa My Baby. Right? My baby. Indirimbo iri kuri YouTube channel ye mugende mu supporting, mugende mu irabe indirimbo yitwa My Baby by Dasky muramumva man. Mugende mu supporting ni indirimbo iryoshye cyane. Jewe vraiment ndababwije ukuri indirimbo nayumvirije indirimbo jama Dasky afise talent irenze je niyo mpamvu turi ngaho kugira tubasangize talent yiwe. Umuje vraiment ararenze mugendire murabe indirimbo yiwe. So reka re tuze tumubaze ku ndirimbo yiwe gato. Dasky ni indirimbo yawe yakangaye? Indirimbo ya kabiri. Ya mbere iriho irafise amasanamu. Bien, bashobora kuyisanga kuri YouTube ku rubuga rwanje rwa Dasky ku batazi kucandika ni GOEDASKY. Okay. Bariko baravyumva. So indirimbo yawe ya kabiri irafise amasanamu. Kandi turiko turagerageza kuraba indirimbo biboneka yuko wagerageje gukora ibishoboka byose kugira amasanamu aze ameze kujya audio niko kuko audio yakorewe kwa gigabit se quality nziza nawe turabiryosha ayo shiramo nene ya mirongo dukeneye ya mirongo dukeneye indirimbo iciza iryosha. Ndagomba kumenya ikintu kimwe. My Baby it's a true story canke ni kwa kundi nyine abaririmbyi muririmba ibintu kugira bikore ku bantu canke ni bon ni novuga yuko ni true story. Ariko tu indirimbo ntabwo ari completely true story. Harimo true story ariko bo mu bisanzwe ngerageje kumviriza ingene bivuze ngerageje kubitahura. Indirimbo My Baby donc ni indirimbo ifatiye kuri true story. Gusa nyene ko uri umuririmbyi tegereza kugira kumixa ugashiramo n'ibindi birungo. It's all about the inspiration uronse gusa. Donc inspiration yavuye ko kuri your baby. Your darling. Muramutse. Oya muri umwana nawe. Muramutse kuri kamera araza kubona ikiganiro My Baby. Kwanza My Baby none abariko baratura bose na baby wanje kuko umufana wanje no mu baby rero. Okay. Bose nibo ndamukije hanini. Right. Indirimbo yawe irasohotse mbega ku ruhande rwa promotion. Ku ruhande rwa promotion urabona ibi bintu vy'umuziki birakeneye promotion kugira indirimbo yawe igere kure igere handi hantu. Wipanze gute kuri uri ukora iki kugira indirimbo yawe shike mu bantu birenze uko irikirashika mu bantu? Bon, nta kintu nshobora gukora atari gushobora kuyimenyesha ku batayizi mu gusharinga
kugerageza kuyitwara ku bantu ubona yuko bashobora gushikana ahandi hantu sino atari ya ku radio baratangura media tour ndayitangura next week kubera ko ubu hari ibindi bintu twako turaheraheza bitari bwahera ariko next week umuntu aratangura media tour. indirimbo yawe wayikoze My Baby uronse inspiration ku mukunzi wawe. Hari ikintu ngomba kumenya mbega ijya ndirimbo My Baby mbose ishaze kwinjira cyane muri message muganda shaka kumenya mbega ndirimbo iza kugirana iza gukora ku mitima y'abajene canke y'abatama canke niya ndirimbo iza guhurira kuri twese. Navuga ko ari indirimbo iza guhurira kuri twese kubera kugiye kuraba ama feedback na ronse ntabwo ari y'abasore gusa. Naragerageje kuyirungikira n'abantu bakuze mbona ko bari mu myaka igeze kure barambwira ati indirimbo yawe imeze neza ku buryo umupapa yumvisha umufasha akavuga ati bien no wambwiye ati ku munsi ndayumviriza gatanu. Wow. Kandi umupapa nyene umva bica biguha intego uri mu artist uravuga ati I have to work hard. Wow. To see how I can attract more people. I'm getting you. So bakunzi ba BITV muriko muramumva Joe Dasky ariko abasaba mugende mu supporting indirimbo imeze neza indirimbo iraryoshe iri kuri munovuga gute ifise quality mushaka ni ya ndirimbo nyene yo muri ibi bihe nyene tugezemo nta citwazo rero gihari atari nyemuyikundi indirimbo genda merayo mama muyikundi kandi mutegeza kuyikunda kuba iraryoshe nta kintu kimwe numva. Guys go like chutuma indirimbo mutayikunda man. So iyi ni music debate tuba dufise debate tuba tugomba gutanga tuba tugomba kuvuga nako debate y'uno munsi rero ku bakunzi ba BITV muri kumara kwikina music debate y'uno munsi tugomba je na Joe Dasky tugomba tuvugane kuri debate ku kintu cha management. Kintu cha management nico tugomba tuvugane ko kubera yuko ugiye kubiraba mu bindi bihugu vyose biri kubera tera imbere mu muziki nuko hari ama management nuko hari abantu bari ko barankadra abaririmbyi. So mugabo ngamba Burundi ico kintu menga nikirashika kubera turiko turaba na management 10 twarura na management 5 twarura zirika mu gihugu. So ico nibaza ko kiri mu bintu biriko biratuma umuziki w'u Burundi aho bari kugera kure cyane igaca ugacuguma hahandi kandi barugera kure cyane. Joe Dasky ikintu cha management kuri wewe eske ukivuga kwiki eske kirakenewe eske ubona haburi iki kugira izo management zibe kugira abaririmbyi baje mu management n'iki kibura mbega ubona yuko ntivyo babira baserere canke nibiki wowe uri kurabona vyogenda gute? Management kubikenewe hoho ku artist ari wese ibikenewe ariko bivana na management bije uko mugiye gukorana ko ari ya management ishobora kubahiriza mu byo buri kurayisaba atari ya management irondera gusa inyungu yayo cyane kuko hariyo management usanga irondera inyungu cyane iyo company buri kora branding ugasanga nawe bariko baribagira kugukoresha baku branding nk'izina ryawe ku bwanje rero management hari igihe kenegwa mu gihe ijari nziza n'igihe rero idakenegwa za management usanga muvanye usigara uri down Chobona yuko wakoreye izina rya management ntiwakoreye wewe kwanza nka wewe ni brand we branding. Hamgi je cyo vuga igituma zitaboneka ngaha mu Burundi novuga yuko ntibaratahura about business ya music ngene imeze. Benshi urumva barazana amafaranga akagushiramo imitahe akaguha nk'iyo 200,000 ati genda ukore none genda ukore kwa naka canke kwa aho nyene wokora indirimbo nziza. Agaca yibaza yuko muri ziya 200,000 yaguhaye mu ndwiza uzomusubiza nkindi dimidi irenze ko okay music suko music uza kujya amafaranga ari uko umaze ku investisa ibintu byinshi kuko sindirimbo yonyene bikenewe abakenewe ko muririmbyi mukorera amasanamu yambara yideplaça ibyo byose ni ibintu muri yagura nimbi bakaja hanze agakora ama interview hanze just kugira ngo media tour hanze ibyo byose ni ibintu mutegerezwa kubanza gukora kwanza imbere yuko mutangura kwinjiza amafaranga
iyo rero ivyo byose wamaze kubikora nuvuga yuko n'ubutire hari ubutire utegerezwa ko investisamo kwanza muri music. Donc muri wowe mu bisanzwe muri wowe kuri wowe uvuga yuko abantu abanyamitahe ntibaratahura music ntibaratahura iyo business ingene abanyamitahe bino ntibarayitahura niko no bivuga kubera ko ugiye kuraba mu bindi bihugu aremeraga miliyoni 30 akazishira mu muntu akavuga ati Jay-Z 30 ngira mfata umwe ndagukoremwe ama audio muri ayo ma audio uwundi umwe cyo ndabukubitamwe ama video uwundi umwe nzogutwaramo mu Rwanda canke muri Tanzania canke muri Nigeria canke States pourquoi uwundi uko nyene agapanga plan y'ukuntu music igiye kugenda na agashiramo rero n'ukuntu azoyinjiza ya mafaranga. Ivyo rero iyo umaze kubikora mu artiste wawe wamenyekanishije urashobora kumukoresha amasho uko wishakiye kandi ukajya amafaranga. Nk'akarorero ufite umu artiste nka Diamond Platnumz canke Wizkid ari wa brandinze nawe uvuga ati ejo nzokora show ubu bizi yuko utegerezwa kujya amafaranga. Bo rero ukora show misi yose amategeko utegerezwa kuyabona. Abino rero bavuga ati ejo naraguhaye none naraguhaye 500,000 uje gukora muziki none ko atayandi ndabona umva yampaye ya audio gusa audio nanzo ikora bizokenerwa yuko ndayisohora. Ugiye muri studio urakenera kwideplacer urakenera uza kwirirwa muri studio urakenera gufungura urakenera gufungura ubwira ntuzane isura z'inzara kuri kamera uronke n'inguvu zo gukora indirimbo uronke n'inguvu zo kwishura bien ko umuntu afite inzara hayanye yishura ibibazo différent manyene je navuga rero ino ko batarabitahura bien. Bakunzi ba Bear TV bakunzi ba Music Debate muri ko muramumva Dasky turi ku kintu cha management tukiri kuri ico kintu nyene cha management urasoye indirimbo My Baby audio video mbega vyarakoroheye mbego nawe usanzwe uri muri management? Bon pour le moment nta management ni mfise ni jewe nyene ndumu independent artist ni jewe niko ca kiretse ko numva bihagarariye ku gatwe kanje ntawe mpagarariye ariko imbere yo gukora igikorwa ndarondera abagenzi baramfasha kuko ndafise abantu bankorera ayo ma audio. Shimira cyane na Gigabit vraiment no muntu yashoboye kunsupportinga cyane ngushobora ku Gigabit respect so much. Gigabit urumva aramfasha kucerekeye audio ni warema kwanza audio rero imaze kuboneka ndafise n'undi muntu andambararako ariwe ankorera ama video Candy director shout out to Candy director hamwe na Amzafari. Okay, shout out to them. Keep it up bro. Respect. After rero iyo tumaze gukora hari abandi bantu rero ncanchako nkabwira ati ndafise project nari nkeneye gushooting amasanamu nkamuturisha hari abakumva bakavuga ati I have to support you akaguha makenya ukaja gukora ubundi ukagenda uko nyene ukamubaza akaguha bwa buryo rero nibwo ucushira hamwe jever masinobesha ngo bijewe ngo ndabikora ngo byose biragoye ibihumbi 10 byanaka 20,000 byanaka 50 byanaka kandi aho bari hose vraiment imana ibahezagire nkagira kandi na staff ndafise aga staff kiwanje abagenzi twakoranye bumviriza ati mbega indirimbo bamanura bakambwira ati Dasky igira uko rero hari iyo management abantu abanyamitaye mu vyumve canke abantu bakurikirana umuziki canke abantu batari ko barabona igituma umuziki Burundi uguma hahandi nico kintu kibura harabura encadrement muri rimwe donc muri rimwe yari muri management abari ku rutonde right abafise ujya muntu aza kumwambika abafise ujya muntu aza kumukosora indirimbo iyarushe bibaye ngombwa iyarushe indirimbo bakayimwandikira urumva indirimbo bakayimwandikira ugasanga ibintu byose biriko bikorwa ku rutonde ntaruha cyane ugasanga ntuzomubona ariko arabira amayishu mu barabara ntuzomubona ariko aragenda n'amaguru kubera bijya birica brand y'umuririmbyi. So umuntu ntazoza muri concert yaguma kubona umuguma muyererana nimaguma musohokera mu kabare kamwe mugabo ari ahantu uzosohokera atabantu nyene basanzwe bazokubona ahantu bari VIP ibyo byose n'akazi ka management. Iyo rero umuntu afise ivyo bintu urabona ko umuririmbyi acaduga niyo mpamvu ubona abaririmbyi bariko baraza mu bihugu bibanyi mu Rwanda muri Tanzania hari ivyo bintu biriho barabifise na muririmbyi acikorana wenyine nkuko ngaha. So wari watubwiye ku kintu cha management wari watubwiye ati management irakenewe mu gihe iyo
ari management daharanira inyungu zayo ariko yaranira inyungu za mwese right nagomba ndakwaza ikibazo kuri ico kintu cya management bari management yabamaze kukurondera ego zirahari hari zimaze kundondera ariko benshi abo twaganiriye wasanga ari babantu baba bashaka ahubwo kukuza izina y'ibintu byabo nawe ntiba planning after ukuntu uzobandanya ubaho nawe nk'umuntu bigeze gukorana benshi rero baza barondera kuduza amazina yabo ntabwo barondera ku branding wowe bakugira inzahabu kugira ngo baze bawukoreshe bagucisha amafaranga uko bishakiye mu bisanzwe management aba bafise percentage binjiza nizo umuririmbyi yinjiza eske ivyo vyoba bitabaye bakavuga ati twebwe tuzokwinjiza nawe ntacu uzoronka ico ncoba kubera ko sinoreka kuronka ikintu kandi ari jewe gusa nyene usanga je ndabaza after tuvanye none bizogenda gute none uvuze yuko after muvanye bizogenda gute mu bisanzwe ikintu novuga kuri ico kintu coba caragushikiye baravuze ya management menshi yarakurondeye mugabo nimuhuze ukabaza after iyo management makoranye neza nimba hari ikintu koko woba wewe warinjiza nimba hari ikintu wo kwinjiza nabo bakinjiza sinibaza ko after yawe yogirana yogorana parce que iya after kijya kintu buri kurinjiza ni hakubye umuntu ni tuvuga abari kari yasira ku buryo umuntu avuga ati je imodoka yanje ni yasha muri assurance nararishe bazogirane bazomfasha kucirika imodoka yanje yahi canke inzu yanje yahi ni nk'ivyo rero nimba uronse management mugabo ico kindi kintu urashobora guhomba management ugasanga uri kuri yombesha kumbure utagize en tout cas vraiment ari management numva yuko ishobora kunzanira iterambere shobora kuyanga kubera ko hariho nawe izotokwemera kandi wumva ko ari management mu bisanzwe urinze ubaza after ucumva wakica ndabitawara urinze ubaza after ucumva no muri ico kintu winjiza hari ama management nk'akarorero reka ndakubwire hari ama management nk'akarorero muvanye bakubwira ati channel yawe ni iwacu eske ivyo bibaye none ari nka channel yawe batwaye wapambaniye imyaka n'iyindi bizogenda gute as an artist jewe ico mprefera nuko nimba ufise channel yawe nawe ushaka ku branding jewe nduruganda jewe ndandika imiziki kandi myinshi turashobora kuvugana ati uyu muziki tuzoshira kuri iyi ntuze yanje hama nawe uyigwira ukore rekuyishire kuyiwawe ahandi ne usanga bimeze ahandi usanga hariho nk'akarero Tanzania usanga hariho channel ya Diamond Platnumz hakaba na channel ya Wasafi ntibakobije yuko ngo bikorwa byawe ucuguma bishira kuri Wasafi none uzoburi kuduza izina rya Wasafi ariko wewe nk'umu artist hari ikintu nawe uzoburi kuriceza izina ryawe uzorinda gufata ubundi mwanya wo kuriduza hari abo rero usanga bakubwira ati the content ni iwacu channel yawe ni iwacu urumva utanguraze aho ndabitahura so abanyamitahe rero muravyumva iyo muri ko mararondera abaririmbyi banze mubumvirize nabo cause ivyo rikaravuga Dasky birumvikana ntushobora kugirana ntushobora gutwara umuntu channel yiwe aba yarayigwaniye ifo yuko muvanye ya channel arayitwara kubera yuko niwe azuba yarayikoreye birumvikana cyane kandi biratahuritse kubona ayo management ahubwo bagomba gutesha umwanya mugabo cyo dukeneye hanini izo management nubwo zoba zihari umva ntiziri serious ari ya management zuzika gutwara channel ya umva si iyo management sizo twebwe dukeneye za management za zindi uzosanga umuririmbyi ari free nubwo bari muri management avuga ati jewe ndaguze imodoka ku bintu ndiko ndakora kubera iyi management urumva apana ko bakugurira imodoka hama wavayo bakaca bayikwaka mugabo muri ko murakora nagushika nawo gura imodoka ijya modoka ikiguma ari yawe kubera iki mwakoranye neza warinjije nabo warabinjirije nabo barakwinjirije rero management zimeze uko bagukorera bien mugabo nazo ni nke
ngaha mu Burundi ababitahura ko bobikora uko ni bake ni bake nk'akarero twotanga tuvuge iteka music turiko turabiteka music nimba nawo niyo bavaya mugabo sivyo twifuza teka music turiko turabikorwa ariko barakorera D1 turana n'ibikorwa vyiza D1 arasohoka igihugu agenda gakora ama clip video hanze tukabona result December muri DTE label aragenda ubu amaze kuba agenda muri Colors show iyo ni management nziza tukeneye management nk'izo twara hariyo mu management yaratanguye kuza za Empire Avenue za Bantu Bwoy za Master Music mugabo zagiye ziti nguvu why zagiye ziti nguvu mugabo zikiza zari zifise nguvu kubera iki ivyo bintu biriko biraba mugabo ugiye kura mu bindi bihugu management itera iduga ugiye kura za Mavins muri Nigeria urabona ko ari management yatanguye kera n'ubu ahubwo aho kusubira hasi itera izana yandi matala ayo management rero twibintu tuba dukeneye so Dasky ku kintu cha management nyene kuri debate yacu niki kintu hanura aba artist kugira nundi ma artist ntazogwe mu ikosa ngo asange ari karicuza mu bihe biri imbere bon icambere na mbere nuko imbere yo gusinya ama contrat basinya azabanze biyumvire after jencho nama mvuga after yo gukorana n'iyo management esku uzosohoka uri umustar uzosohoka kwera ufise kaga faranga wifuza kuronka ivyo byose umaze kubona ati ebana byose bizoba bimeze bien uzoca uvuga ati I have to sign that contract uravyumva mugabo ico no bahanura ntibace bareka gukora ngo kubera ata management bafise ariko naguciriyemo tukiri ngaho turabona abarimvye nka Dramati ba Billman Boy bave muri Bantu Bwoy urabona ko batateye bazima bateye baza mugabo ikibazo gihari eske Bantu Bwoy yarabuze izindi tala yoshira mu disubira ko talent ziruzuye ngaba ba Dasky bariko barayiga support barahari niba Bantu Bwoy ishobora kurekura umuririmbyi akavagiye kwikorana gaca mu style direct ntarindira asubira kandi gusubira gustruggling Dasky nimwe mutorana Bantu Bwoy sina Bantu Bwoy gusa ariko abandi ko baradukurikirana bose murahawe kaze Polo Mama sinavuga ngo dafise abantu bariko baramfasha ndiko ndafightinga kubwanje nyene I know kandi bizogenda bien tanshigikiye ariko nzoguma nkora cause music ni kintu nkunda kandi nibaze ko nashobora guheba n'abartiste rero ndabahanure kuri ico kintu ntureke gukora ngo kubera utararonka management just ijya ndoto yawe yuko ushaka kuba umuririmbyi yikorere ko uvuga ati je ndakeneye kuba umuririmbyi vyuka wiyumvira ico wokora nturindire umuntu azoza kugufasha kandi ndakubwira ikintu uzoza gufashwa ari uko wamaze kwifasha kuko abantu benshi yo bumvise yuko bagira batangure ya zero kugufasha barakugiramo amadute menshi kuko ntibaba bakuzi bavuga ati none umuntu tumushiramo amahera ntitumuzi ngena ririmba ntitugizene oya ahubwo kubikorwa vya mbere koresha inguvu zawe ubereke ushaka kuba mu gihe woronka management ico rero maze kukigira management izokwironderera yo nyene nagoma ndakubaze ntembega Dasky wewe kuvuze nkuko wowe uri gukora iki ku planning iki kugira management zikurondera nce nibuka ko sindirimbo shasha kandi se na video ariko arakora ni murabe umuririmbyi amaze kuba avuga ati reka je mpambane je ngomba nkore ata management biye kumumva amaze kwa management umva ko acigira inguvu nyinshi turabakunda cyane ariko tutarasezera ntitwogenda tatugiye akantu mujama yongera natubwira ingene twomuronka ku mbuga Dasky tugire akantu basi kuri my baby bakumve live bro baby tell me why you feel like that my baby when you cry me I dey feel so bad my girl and every time when I see your smile my baby I feel so good banda yatkumbe kuyezi sidayifata ku mutwe iracari shash kusanye ni ari ivyonzi nimba twumve ngadokea wo buzi ntaduhaye okay kushaka kundonka rero ni Dasky wandika J yo mu Kirundi na O na E na D na A na C na K na Y na ye
yeah ndakibabwire neza uko hari abantu usanga bigora nyene kumva spelling yo mu Congereza cyangwa mu Gifaransa ku mbuga zose ni Dasky, Instagram, Twitter, Skyrock, YouTube, nibaza ko ari TikTok, LinkedIn, TikTok, hose ndibaza bashaka kuntu Snapchat hose ni Dasky 257 ama Dasky ndirimbo yangiye kuyiga iraryoshye cyane indirimbo ariko ndagushiza ahantu utaruzi ndabizi ndirimbo iraryoshye ndegeza kuyiga kandi ndegeza kuyiga naje nziririmbire my baby nina murongo yo baby nina murongo na office nina murongo tunda muririmbira so deje kama wewe naona mtoto erega wa mugani focus on your job only uraziko kandi bijya bintu biraruhisha mani usanga wibagiye so akoze ba BITV so nababwiriye ama service ni menshi turafise videography ndabisubiyemo turafise photography dufise ibintu byiza cyane turabatumiriye cyane kuza muri BITV tubaye ibintu byiza so Dasky wakoze cyane kuza nubwo nari nabikubwiye bakoze ba BITV bakoze ba music debate duhure ikindi gihe mugabo muje muri commentaire mutubwire ingene muri ko murabibona turabakunda cyane ciao ciao Blaze.